Ndabaramukije bakundwa ni FABRICE MANIRAKIZA. Welcome to Buja City Plaza. Aho ibitangaro by'abarundi bigira bibere, aho kwiha iteka ry'abarundi tugira tubikorere. Ni umunezero udasanzwe kuri FABRICE MANIRAKIZA. Ni umunezero udasanzwe ku barundi twese. Ni umunezero udasanzwe na cyane kuri b'abanyamitahe bafashe ya mbere mu gushira imitahe yabo mu kigega cha One Africa Investment Fund kugira kizotanga uburyo bwo kubaka iri soko rikuru rya Bujumbura. Rero inkuru nziza ivuga iti kwigenekerezo rya 2026 muri uku kwezi duhejeje kwa kabiri mu 2025 harakoranijwe inama shikiranganji yabaye igirwa na nyene cyubahiro umukuru w'igihugu. Muri iyo nama shikiranganji mu byizwe harimwo urwandiko, harimwo igisabo twari twagize cy'ukuntu twotunganya ibi bikorwa by'isoko rikuru rya Bujumbura. Imana ninahazwa gatangaza, Imana y'u Burundi ninahazwe cyane kuko uko twabishikirije barabidukundiye, barabiravye, barabona neza ko abarundi twasidukanye n'iyonka. Barabona mwebwe barundi mumaze gufata ya mbere mu gushiramo imitahe ko twahagurukiye rimwe, kandi ko abarundi hageze yuko twiyitera iteka iterambere ryacu tugiyubakire. Novuga ati ubumwe bwacu nizo nguvu zacu kugira tuvyerekane ku by'ukuri mu kubaka iki gikorwa c'iteka cha Buja City Plaza. Rero ibintu bigiye kugenda uko uruhusha rwo kubaka iyi shopping complex canke Buja City Plaza twararurose. Imana ninahazwa agatangaza, nico gituma nababwiye mwibuke neza iki ni gikorwa ca twese, babe abarundi bari ngaha, baba abarundi muri diaspora, mumenye ko iki ari igikorwa ca twese. Ibikorwa twabitanguye, aha ni hamwe rero tugira dushire faze ya mbere, hariya tugira twategure neza. Ubu nta kibuza twagiye ku kivi, ibigiye gukurikira nkuko byasabwe n'inama shikiranganji. Convention ya Ubaka Nation Group na Ministeri ya Infrastructure ariyo ibazwa ibi bikorwa vuba cyane, turayibashirira ahabona. Ikizokurikira tuzogira press conference aho dutumira ama media yose, dutumira abavyifuza bose kubimenya, baze tubasigurire imvo n'imvano n'intambwe zose zigiye gukorwa kugira twese twihiteka muri iki gikorwa. Rero akamunyamukuru ushaka kwatera uno munsi kwari kubamenyesha ko ibintu novuga ati kumunezero turanga ko ibintu bigiye kugenda neza cyane, no kubamenyesha rero mwebwe muri ko murabandanya mugura imitahe, mushiramo imitahe, mubandanye mushidukana n'iyonka, kuko nitwagira ya press conference tuzohava tuca tugabanya ikiringo kugira novuga ati ibikorwa vyiruke. Rero we wipfuza kudasigara inyuma muri iri terambere, kaze nababwiye muravyibonera. Twatanguye amenagement y'ikibanza mu minsi mikeya, ubu tugira dufate ibi vyose tubishire muri iriya zone ku buryo iyi faze ya mbere mu kiringo kiri munsi y'ukwezi muzaba mwabonye yatanguye kuduga hejuru. Rero mwaratwizeye, ibikorwa muravyibonera, ni ivy'abarundi bose. Mwibuke ca kigega cacu n'ic'abarundi bose, babara abarundi bari mu Burundi, babara abarundi bari muri diaspora. Novuga ati mwese mumfashe dushimire leta nkozi, leta mvyeyi kuba yaragize icyizere cyo kuvuga ati reka abana b'abarundi twerekane ko dushoboye.
twagendeye Mira Steel Group mu nzira yo kugira turabe ivyo bakora duhanahana ivyiyumviro mu gufashanya kuko ikituryohera kurusha ibindi nuko ari ishirahamwe ry'Uburundi ni ishirahamwe ry'Uburundi rero mu bibazo byinshi biri mu Burundi nibaza ko inyishu zotoregwamwo ni kugira tube dufise amahinguriro akorera ngaha mu Burundi kuko usivye gukora amaproduit yo ngaha mu Burundi ahakazi n'abarundi benshi cyane cyane mu nzira yo kugira Uburundi butera imbere dutegerezwa gukorana kuko urumva dusangiye igisata kimwe kandi twebwe nk'abasanzwe bubaka byinshi tubigura hanze tubituma ko hanze ngira urumva rero ko kubigurira ngaha twe turyoherwa incuro novuga ati nyinshi rero aka nakaryo keza ko kwerekana inspiration ya Mira Steel Group kugira nabo barundi bene wacu bari hanze babone ko bishoboka babone ko bashobora kubikorera ngaha twabonye ivyo bita amatibe twabonye amabati ariko arakorerwa aha twabonye imisumani ikorerwa ngaha ndetse n'ibindi ku by'ukuri kimwe bagiye baratubwira ni ikintu cyitwa karite ibyo nabyo ni inyinshi ikomeye cyane kuri twebwe kubera inyubako tugira ni inyubako za kijambere rero tugashaka ko twubaka ikintu gishobora kubaho imyaka myinshi kuko nka Mira yatubwiye nk'amabati bakora ngaha nk'irangi riba ririko bakubwira ati tukwijeje ko imyaka irenga 15 iryo rangi ritaba rirahinduka urumva ko aba ari ibintu byiza byo kwizeza abakiriya bacu kwizeza abapartneri bacu ni kubatera intege batera imbere mu gutera imbere ntibishorera bashorerwa n'abarundi abarundi duhurikire gushigikira abarundi bene wacu kugira Uburundi butera imbere nuko dukoresha ibikoresho bikorewe ngaho i Burundi